bifese ageze yaho aza kuri stage navuze amajambo ku buryo bwaho na mic irashuha amabetsa arahera bazana n'izindi baramukoreye MC ntuze ya bifese avuga ati uyu mupeti yango wewe uriyeriye ni uriki ni bifese ni nawe yaciye ampa iryo zina rya King of Animation King of Animation bifese ramubatse Imana yandonkeye umugore umugore wanje ningira kamaro cyane she fell in love with who I am yankundiye uwo ndiwe umugore wanje asobanuye isi yose kuri jewe urankunda cyane cyane kurusha ko nanje nikunda ivyo nshaka ariko wewe ubimenya uranyizera cyane cyane kurusha ko nanje nizera niyo mpamvu ushaka kuhera urukundo kubera yuko iyo mfunze amaso yanje ndabizi yuko wa uri kumwe nanje ngaha kandi uzaguma ibihe byose woba uzi inshuro zose nagusengega mukuru naragusengeye kirekire igihe kirekire mukundwa ba wanje ibihe byose ndagusezeranya kandi yuko ndagusezeranya yuko nazokwiga ndaguheba kurere ko yari isezerano yanjye. Guys, bakunze kwa TV ndabaramukije nuko mubona kuri micro muri kumwe na keke niba band kamyani Ibra Burundi afata amasanamu neza murabizi ya uno musiro ndafitiye umutumire sinzi ko navuga ngo ni Loki ni umusiguzi sinzi ko mwari bwamwumve gaha mu gihugu cyacu Burundi ngo ni umusiguzi arasigura bimwe twara twumva ngo agasobanuye nawe arasigura mu Burundi cyatufita agasobanuzi kandi akaba n'umuyemsi reka ndamusabe abidondore bandanye mudukurikirane mukore subscribe mukore like share na comment umeze neza ndameze fresh pole lakini dusabe widondora abantu ariko baradukurikirana abombardment intare y'umuji King of Animation amafia ninja yitwa ibintu byinshi je ntavyo noshobora gusubiramo gusa nufise bombardment intare y'umuji okay bombardment amazina yawe kwinaya nitwa niyo nkuru Rahir Abdullah hama sagasobanutse siko bari bavuze man nagasiguye sagasobanutse nagasiguye tumenye twumva agasobanuye nagasiguye nagasiguye mu kirundi apana gasobanuye cyangwa gasigutse nagasiguye mu kirundi okay nagasiguye mu kirundi okay mbega ivyo bintu vy'ugusigura nyene woba wabitanguye ryari neza ni muri 2018 niho nabitanguye fresh 2018 umaze imyaka 3 bikora ni imyaka 3 nyene vyaje gute inspiration yavuye he inspiration yavuye kwanza uwo mengo sinzi no vyitwa sinzi ngene no vyita ariko nararavye nsanga mengo kuba twebwe mu Burundi ata muntu akora ivyo bintu byo gusigura film hamwe n'indirimbo mu Kirundi kandi ibindi bihugu bisanzwe bafise abantu bakora ivyo bintu ndavuga ati no mu Burundi natwe kwanza irifo yuko abantu batize canke abantu badatahura ziga ndimi z'amahanga icongereza n'ibindi ifo yuko nabo bazabaramenya ivyo ziga filime ziba ziriko ziravuga kwanza ndavuga rero reka natwe mu Burundi habe agasiguye mu Kirundi habe umuntu azarasigwa ziga filime n'indirimbo mu Kirundi ziba ziri mu congereza akazi translatinga into Kirundi wow okay waravyiyumviriye ko wabikora canke warusanzwe bikurimo bwa mbere kwanza narakunda kuraba gasobanuye sana ndavuga ati nanje umunsi umwe hazogira igihe nanje nkeka yaninze ndasigura ibintu nk'ibi sasa narakunda kumviriza agasobanuye ko mu Rwanda nange ndavuga ati rero mu Burundi natwifo yuko kwanza biza abanyarwanda nibo batumye nanje nzana kugasiguye mu Kirundi okay usanzwe ubikora nyene amasokuro yaronka biraguhemba bigenda gute niyo mpamvu ni ngaha kujya kubera agasiguye iyo ataragasiguye simba ni ngaha byumvikana yuko imyaka 3 yose niho ukora ikintu imyaka 2 irenga kitariko kirakwinziza canke utakibonamwo inyungu niyo mpamvu rero ndiko ndatsimbataza agasiguye mu Burundi
turiko turiyumva no gukurira website kugira ngo bizoze biroroha kugira ngo abantu nimba ari film cyangwa indirimbo zisiguye mu kirundi baze barazironka vyoroshe. Ubu tuzigurisha ku maflash, hariho abo zidashikira nk'abari mu bindi bihugu byo hanze. Turiko rero turiyumvira kugura website kugira ngo bize biroroha fresh kuronka izo film n'indirimbo bisiguye mu kirundi. Okay, apa yagasiguye nyene nko bivuga usanzwe uri no mu MC. Mbe wowe musikinga hehe ahantu two gusanga nk'ubitukirondeye ni he? Je ndi intare y'umuji kandi ndi intare y'igihugu. MC bombard ya bombardment. Sasa kwanza iyo wumvise intare y'umuji uba wumva intare kwanza ni igikoko ni igikoko ni riyo ni ntambwe cyane. Ni intare rero intare niyo iba iyoboye bavuga yuko intare ariyo iyoboye intuze ishamba. Sasa rero nange nariyumviye ndavuga ati kuri stage ndabona mengo niravye je ubwanje ndavuga ati je ndi king of animation kwe niyo mpamvu naciye nitwa intare y'umuji kubera yuko aha mu Burundi ndibaza nta wundi muyobozi yonje inyuma niyo mpamvu nimba ahari ava ku 8 9 10 kumanuka jewe ndi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu bivanye n'ivyo nkora canke n'ukuntu niyemera canke ukuntu abantu bambona. Burya abantu nibo bampaye iryo zina rya king of animation bavuga ati uri king man, king of animation. MC kuri stage hano umaze kwemusinga nyene hari hiti ku buryo nk'umuntu yari muri iyo ntoze ya wari urimo abantu wari uri Nimba ari concert Nimba ari spectacle kanaka ahantu umaze gukorera hazima nyene uvuga ati respect ku buryo nawe nyene akubonye avuga ati bombardment MC ndakubaha cyane ni he ico gihe nari nkiri muyinga barantumye ko ndibuka nakoze aga publicité k'ikirori kizobera mu Kayanza ahantu bita kuri Motel Bar. Ico gihe hari nko muri kino gihe nyene December binje mu mwaka mushasha. Ico gihe rero twahuriyeho na Bifes je bari bantumye ko navuye muyinga naduze mu Kayanza gutwika kuri stage nk'umuye musi wa mbere mu Burundi. Barantuma ko ndaduga mu Kayanza mvuye muyinga. Hama rero caduriyo na Bifes on the floor. Nico kirori nemusinze naye ndavuga ati kweri je ndi intare. Kuva saa 12 nemusinga gushika saa 10 y'ijoro. Nkigifise amayake kuri stage abantu rero niho rero baciye bavuga ati uri mafia ninja. Bamwe bavuga ati uri eriye ni wengi gutera n'umuntu. Bifes ageze yaho aza kuri stage. Navuze amajambo kuburyo bwaho na Mike irashuha amabetsa arahera bazana n'izindi. Baramukoreye MC ntuze ya Bifes avuga ati uyu mupeti yango we uri eriye ni uri iki. Ni Bifes ni nawe yaciye ampa iryo zina rya king of animation. King of animation Bifes ramubatse. Avuga ati MC bombardment mani uri intare. Ko yo rero concert nakoreye kuri Motel Bar hari ya mu Kayanza niyo novuga yuko yankuriye amateka biratuma amenyekana kubera nacemva mu Kayanza ngenda Ingozi navuye Ingozi cyangwa mbandanya ngenda ahantu bita Kamara amagambo natwika butihinda yose hari ya small ville wose ndakubita baratangara. Rero urazwira ruguru cyane kurushino ruguru niyo nakuriye. Kandi ni nayo navukiye aho bita ni muyinga gusa ubu hatazire muri metropolis. Quartier neza bayitwa mu rugari ariko bayiswe ngo ni small ville kubera ivyamamare canke se ababaye bafise impano zidasanzwe hava imvyeti. Ivyo vyamamare biriyo ni nk'abande tubarire. Man small ville hari ababaye becara bari yani nta hari abaririmbyi abakomedian aba MC umusiguzi asigura filimi n'indimbo mu Kirundi mu Burundi bwose yavukiye small ville canke se aho bita mu rugari. Byose bikorera rimwe nta kibazo bigutera. Byose ndabikorera rimwe kubera ubwa mbere nari umuyobozi kuri stage. Kwanza natanguye mba umuririmbyi kwanza natanguye n'umuririmbyi nzandagana kuri stage kugira ngo ndahimenyereze fresh hama rero bica biza guhindukira ncamba umuyobozi rero maze gutinyuka public maze gutinyuka abantu none acimba umuyobozi ndafata mic fresh. Ambe iryo zina bombardment ko mengana ikintu kiriro kiremereye ico kizina cyo bacavuye he? Ico gihe bombardment kivuye muri naye nabivuze ni bombs bombardment yani bombardment kivuye muri bomb ni kivuye muri bombs tumvikana yuko man ibombe bayiteye ahantu haraturika agahera akayonga
ibaze rero MC bombardment kuba nariyise bombardment ibintu biturika byumvikana yuko je basi ngiye nko kuri stage ndatangaza abantu sinzi ngene no vyitwa bombardment ngeze kuri stage abantu baratangara baravuga ati none uwo ari nasanze kwe bombardment nawe sanzwe uri n'umuririmbyi kandi ndi n'umuririmbyi nyene tu ndafise indirimbo ni zibiri kandi ziri kuri channel yanje ya YouTube MC Bombardment. Donc uri umusiguzi uri umu MC uri umuririmbyi ivyo kuririmba sindabirimo cyane mugabo naravyigeze n'ubu birashobora gutungurana ugaza wumva ndasohoye indirimbo mugabo sivyo ndimo cyane ubundi kugasiguye mu Kirundi hamwe n'ubuMC ya mw'ivyo bikorwa bitatu vyose ico wumva kikurimo cyane niki ico ukunda cyane byose ndabikunda kubi uri umuririmbyi rero turirimba indirimbo ndavuga ati indirimbo nyene nawe yagushituye ukumva ko iriye hit indirimbo y'abandi jewe ndirimbo y'abandi iwanje bamenya abantu bamenye ko ni indirimbo bita setwa ubwa mbere nayo nitwa KA ariko mu nyuma abantu baca bampa izina ya bombardment candarihindura rero KA candarihindura nitwa bombardment indirimbo setwa ndayiririmbe koko ukoze kandi wongeye no Murundi ndavanze kuma numva ikinyarwanda ukuntu ndavanze mama n'umunyarwanda papa n'umurundi sasa ni harufu niyo mpamvu indamaze ndayumva warayibagiye ni ya zamani ni ya 2018 hafa ubu turi muri 2020 tuyirimo reka tuyihoze narayibagiye nayibuka ndaza kuyiherezaho ndakumva basigira gasiguye nyene twumva ingene usigura bombardment I'm back again Burundi mu Ingarugari I'm back again with a special sound once upon a time episode kane kasheshe Allahumma kukaltenor nayibona hariya sinayivuga fresh ariko bagende kuri iki kwanza usigura mbenda kubwire filime z'ubwoko bwose cyaba igihinde cyaba igiki gihinde sinakiza ariko translation mu cyongereza bihari nsigura filime z'ubwoko zigeze zitandukanye kandi nsigura kandi n'indirimbo zigeze zitandukanye cyane uko batazi ko uri umusiguzi vya vrai reka ndagusabe badushiremo akaririmbo cyangwa wenyene uvuze ngaho indirimbo usobanure twumve koko ari vya vrai wumve yuko yene bari kubona MC Bombardment musiguzi nyene tubibona nawe Imana yandonkeye umugore wanje ni ngirakamaro cyane she fell in love with who I am yankundiye uwo ndiwe umugore wanje asobanuye isi yose kuri jewe urankunda cyane cyane kurusha ko nanje nikunda ivyo nshaka yuko wewe ubimenya uranyizera cyane cyane kurusha ko nanje niyizera niyo mpamvu ushaka kuhera urukundo kubera yuko iyo mfunze amaso yanje ndabizi yuko wa uri kumwe nanje ngaha kandi uzaguma ibihe byose woba uzi inshuro zose nagusengega mukuru naragusengeye igihe kirekire mukundwa ba wanje ibihe byose ndagusezeranya kandi yuko ndagusezeranya yuko nazokwiga ndaguheba kubera ko yari isezerano yanje ari ndahiro yanje merci beaucoup bombardment bombardment reka ndagusabe ngurangiza ubwira akantu abariko badukurikirana icambere kwanza nobabwira ni kwijukira kuraba ifilime zisiguye mu Kirundi canke indirimbo zisiguye mu Kirundi kubera yuko nitwishinga kumviriza canke kuraba zigiye filime zisiguye mu Kinyarwanda dusanga ngaha mu Burundi twavuze Ikinyarwanda cyane kurusha ururimi rwacu rw'Ikirundi sasa dukurikiye canke dushigikire MC Bombardment kugira ngo
nkomeze kubaha filime zisiguye mu Kirundi, indirimbo zisiguye mu Kirundi. Ya ndabasabe kandi kufyona subscribe kuri channel yanje MC Bombardment, uraza gusanga ko ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, uraza gusanga ko ikiganiro bitwa No It, mvuga amateka y'abastari kuva bakivuka gushika aho bageze ubu. Kuri Facebook hari ibikorwa byinshi, filime, indirimbo zisiguye mu Kirundi, andika agasiguye mu Kirundi kuri Facebook, uza gucibona page ya MC Bombardment, uco yinjiramo uraza gutangara sana. Okay, merci beaucoup, reka nare ndagushimire. Imana ibongereze imigisha. Yeah, okay. Reka tubashimire namwe mwese mwadukurikiranye, mwakoze kubana natwe ku kanya mwadutije. Kola subscribe ni mutarayikora, kore like, share na comment. Kuri micro mwari kumwe na Keke Nibawe hamwe na Ibra Burundi, abikora neza murabizi, turabakunda cyane. Ciao ciao.